Ku magenekerezo ya 8 na 9 ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo mu nyubako z'ihoteli Rehoboth mu gisagara ca Gitega harabereye ihwaniro ryatunganijwe n'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme mu Burundi Kafobe bari kumwe n'ishirahamwe United for Children Burundi bw'uno munsi bari kumwe kandi na Forum National des Femmes bafashwe mu mugongo na Onifame. Intumbero y'iryo hwaniro kwari guhimiriza imigwi itandukanye y'abantu bashobora gushikana ivyiyumviro vyabo kure leader d'opinion bakaba bize kubijanye no kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Muri iryo hwaniro ivyigwa nyamukuru vyatanzwe na Pierre Nkurikiye umuhinga mu bijanye no gukingira agateka k'abakenyezi n'abigeme. Inyuma y'ivyo vyirwa televiziyo umuvugizi yahaye ikiganiro Pierre Nkurikiye atuganirira ibitari bike kuvyokorwa mu gukingira agateka k'abakenyezi atangura yidondora tumukurikire. Twa Nkurikiye Pierre nkaba ndi ngaha nk'umusesanguzi mu vyerekeye amabi aba hagati y'abantu. Ijare twofata ko ari akaranga nderano. No kuvuga yuko iyo umuntu avutse avukira mu bantu akavukira ahantu agasanga ico kibano abo bantu avukiyemwo baramaze gushiraho ingene umuntu umukobwa akwiye kubaho, akwiye kwigenza, akwiye kwifata haba mu mvugo, mu ngiro no mu ngendo. Umukobwa bakavuga ati yoba ameze gute, umukobwa w'umurundi kaza akwiye kuba ameze gutya, umukobwa w'umunyamerika akwiye kuba ameze gutya, canke umugabo w'umurundi ategerezwa kuba ameze gutya, yigenza gutya. Nivyo rero twokwita genre mu rurimi rw'ikifaransa, mu kirundi ni akaranga nderano k'umuntu. Yego. Muri rero iyo ako karanga nderano genre hariho ibintu bimwe musanga birenganya abakenyezi muri rusange, kandi urumva ni nderano biba vyashizweho n'ikibano. Ivyo rero uburyo bumwe bwo kubigwanya kugira ngo abakenyezi nabo co kimwe n'abagabo bamwe bose bashobore kubona agateka kabo kubahirijwe nk'uko amasezerano mpuzamakungu Uburundi bwateye kw'igikumu abishaka. Birasaba yuko hagwanywa ivyo bintu vyose biza bisubiza inyuma uwo mugwi w'abakenyezi n'abakobwa. Ivyo rero biri muri ako karanga nderano biza bicinyiza abantu bihungabanya agateka kabo. Kimwe mu gishobora kubituza no kubigwanya nico c'ubugabo bubereye bita masculinité positive. Naco nyene nakaranga ni igice c'akaranga nderano mugabo k'abagabo, kiba ari igice cerekana ingene umugabo yo kwigenza neza vy'ukuri, adahohoteye umukenyezi, agwanije ico cose shoza kiri buhohotere umukenyezi. Rero ubugabo bubereye hamwe abantu bobutegera bakanabushira mu ngiro ntibwoza namba butuma agateka kabo katubahirijwe, ahubwo bwoza butuma agateka kabo kubahirizwa n'akumukenyezi n'akumukobwa nako kakubahirizwa uno munsi atariko bimeze. Kuko aho ubugabo bubereye bukoreshwa, urugo ubugabo bubereye bukoreshwa, umugabo ntaca atakaza agateka kiwe, oya agumana agateka kiwe ariko akirinda guhungabanya akumukenyezi n'umukobwa. Urumva rero hamwe yokoresha ubugabo bubereye bukoreshejwe butuma umukenyezi n'umukobwa nabo agateka kabo kubahirizwa nk'uko ak'umugabo nako nyene kaba kubahirijwe. Urumva rero baca bavyungukiramwo, no kuvuga ko ari nko mu rugo umugabo n'umugore bose agateka kabo kubahirijwe, umwe wese ivy'amategeko bamurekurira akabironka, hanyuma
ntihagire uburenganya uwundi, urugo ruca rubamwo amahoro, urugo ruca ruba nyabagendwa, urugo ruca rubamwo ruca ruba urugo rutagiramwo amabi dukunze kubona mu zindi ngo. Umugabo nyawe ubugabo nyabwo afise ubugabo nyabwo ni wa mugabo muri kakaranga nderano kiwe agerageza ibintu vyose biri muri kaya karanga biza birenganya umukenyezi canke umukobwa akabikuramwo, ahubwo agakoresha ibiza vyubahiriza umukenyezi n'umukobwa nkuko nawe nyene uwo mugabo aba yubahirijwe. Akarorero nk'akarorero turavye nk'ukungene usanga abana baregwa, ugasanga abana b'abahungu barabaretse ibikorwa bariko babikoresha abakobwa gusa, ibikorwa vyose bakanabapangira n'amasaha bategezwa kuba bari ngaha canke batari ngaha, mbwa abahungu bakabareka bakigira iyo bashaka. Muri ico gihe baba bariko barabarenganya. Umugabo nyawe mu rugo ategeka yuko mu rugo asaba yuko abari mu rugo bose bofashanya mu bikorwa vyose biri ngaho mu rugo, abana bose babahaye udukorwa duto duto bakora bakadukora co kimwe, umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa, kandi bakabafata co kimwe no mu kubagurira nk'impuzu, mu kubashira mu ishure, bakabikora uko ivyo bakorera umuhungu bikaba ari navyo bakorera umukobwa, kugira ngo umukobwa ntibamurenganye kubera ko ari umukobwa. Umugabo rero nyawe arahagarara kugira ngo umukobwa mbere na nyina wiwe mu rugo rwiwe nabo nyene agateka kabo kagume kubahirijwe mu rugo rwiwe. Umugabo yari jondama ntawenzi umugabo yari jondama ntawenzi ukumwene abameze. Umugabo ndabivuze uko kubera ko iyo umugabo ari umugabo nyawe kumbure yatahuye ivyo turimwo canke kumbure intumbero y'ikiganiro, ni wa mugabo afasha ibikorwa bimwe bimwe umufasha wiwe. Yego. Akenshi rero benshi bakabifata nk'uko umengo yari imiti. Oya, ntaba yari imiti, kuko umugabo n'umugore iyo barinze bafata ingingo yo kubaka, mbere n'amategeko n'ivyo avuga, bategezwa bose gukora co kimwe ibikorwa bifasha urugo. No kuvuga yuko rero burya kiretse ibijanye na ya mero ndemanwa lo sex, umwe wese yaremwa ari umuhungu ategezwa gukora ibijanye niyo mero ndemanwa nk'umugabo. Umukobwa nawe nyene nk'umukobwa ari kuvyara n'umugore avyara umugabo. Kiretse ivyo bijanye niyo mero ndemanwa, ibindi bikorwa vyose bisigaye umugabo n'umugore bategezwa kubifashanya. Kandi umugabo rero afise ubugabo nyabwo nuwo, kiretse ivyo atoshobora gukora kubera ko ariko yaremwe, ibisigaye vyose barabifashanya ku neza y'urugo. Uriya mugabo areka umugore we akaba ari yirirwa kwisuka, ari warima, yashika agakora ibikorwa vyose vyo mu nzu, uwo n'umugabo aba adafise atategereye ubugabo bubereye. Nyakubahwa, kuri ico nyene mwariko muravuga nk'abahinga umunsi hariho abantu mu bibano bitandukanye bakibona yuko hari ibikorwa vyagenewe umukenyezi n'ibikorwa vyagenewe umugabo mu rugo. Mbega ivyo hari intambamye bigira ku iterambere ryaba iry'urugo canke ry'ikibano muravye ubuzima bw'iki gihe n'igihugu? Abavuga ko hari ibikorwa vyagenewe umugabo canke umugore mu rugo, abona batarategera bwa bugabo bubereye. Ufashe ibikorwa kanaka ukabihera imbere umuntu umwe, kandi vyategeza gukorwa n'amaboko ane, umugabo n'umugore bose bakabihurira. Dufate nk'akarorero ko kurima. Gushika uno munsi hariho abagabo bamwe usanga cane hariya mu ruguru mu mitumba barekera kurima, ugasanga n'umugore wenyine ariko ararima. Urumva ahantu harimwe n'amaboko abiri n'ahari kurimwa n'amaboko ane, mbere umugabo agashiramwo n'inguvu nyinshi, kuko arabavuga ngo niba bafise inguvu nyinshi, agashiramwo. Urumva barimye bose ari babiri, bose bagiye kurondera bose ko ari babiri, baca bazana umuryango ugashutera imbere. Muri iki gihe birasaba ko abantu bose bakora kandi bafashanya kugira ngo baronke bitunga umuryango. Rero abagabo bagifata ibikorwa bimwe bakavuga bati ibi itwe ntitubikora kubera ko turi abagabo, bakabirekera abagore gusa,
kiretse vya bikorwa navuga biba bifatiye ku mero ndemanwa, umugabo yavutse ari umugabo acakora nk'umugabo, ibisigaye vyose umugabo n'umugore bategezwa kubisangira canke batabisangiye ngo babihurireko, bakaba bumvikanye umwe atariko arakora iki uwundi akaba ariko arakora kiriya, mugabo vyose biza guhuriza hamwe kurondera uburyo bwo gutunga umuryango, bwo guteza imbere urwo rugo. Hariho abantu benshi bagenda bavuga ibintu kuri ibi bijanye n'agateka kazina muntu, kuri ibi bijanye n'agateka k'umukenyezi ngo ni ivy'abazungu bazanye, ngo bashaka yuko ngo abanyafrika ngo bareka ngo bashaka kugumura abakenyezi, kugira abakenyezi bace baja hejuru babingare, ngo abagabo nabo basubire hasi. Ivyo ni bigenda bivugwa, ariko ukuri kw'agateka kazina muntu, ukuri ko gateka k'umukenyezi suko siko kumeze. Iyo bavuze égalité de genre, no kuvuga ubungane bw'ibitsina, ntibaba bavuze yuko bashaka kumuga umugabo n'umugore baca bangana nka kujya ko mu biharuro bavuga ngo kimwe kingana na kimwe. Oya, hariho ibifatiye kuri ya mero ndemano, pro sex. Umugabo aguma ari umugabo, umugore aguma ari umugore. Mu rugo amategeko uko aba ategekanye ukungene umugabo n'umugore bazobana, kuko mu rugo hari ubutegetsi. Amategeko aravuga yuko umugabo ari we mukuru w'urugo, ariko akabikora aganira n'icegera ciwe ari we mugore, kuvuga ko ari nk'icegera ciwe, n'abana nabo nyene bakabagisha inama. Nuko rero mu rugo aho hari ubungane bw'ibitsina, umugabo aguma ari umugabo kandi aguma ari mukuru mutwe w'urugo, sivyo? Mugabo ivya kirazira ko ubwo butegetsi abafise mu rugo aca agomba kubukoresha nabi kugira ngo acinyize umukenyezi, acinyize abana, acinyize n'abandi bose bari ngaho mu rugo. Ndagwe nk'akarorero, nk'ubu umugabo yoca avuga ngo ni jewe ndi umutwe w'urugo, nije ndi umukuru, nije ndi umushefu wo mu rugo, ngo amafaranga yose rero naze ngaho iwanje. Umugore we agakena, umugore we akabura ibimufasha bisaba amafaranga, abana bakabura ukungene babayeho, ariko umugabo we yafise ataha iminsi yose ku mugore waca kunywa inzoga ayasesagura hirya no hino. Uwo mugabo naho aba ari umutwe w'urwo rugo, ari wari mukuru w'urugo, aba ariko arakora nabi cyane, aba atarategera ubugabo bubereye, aba atarategera iri ingana ry'ibitsina. Ingana ry'ibitsina no kuvuga iki? Ingana ry'ibitsina ni mu gihe yaba umugabo canke yaba umugore, umwe wese abashobora agateka kiwe kaba kubahirijwe mu vyo amategeko amurekurira. No kuvuga yuko mu rugo umugabo itegeko rigenga ingo n'imirya n'abantu mu Burundi rivuga yuko ari we ari mutwe w'urugo, aguma ari umutwe w'urugo, kandi nta na kimwe atakaza ngo no kubera kuko umugore nawe ariko asaba yuko yubahirizwa mu vyiwe, umugore nawe ategerezwa kubahirizwa, hama ivy'umuryango bagaca babitunganya bari kumwe, uburyo bw'umuryango bakabwumvikana ko n'ingene baheza bakabukoresha ku neza y'urugo atawurenganije uwundi. Oya siko biri, nivyo biri muri bimwe nariko ndavuga abantu bagenda bavuga atari vyo. Ukungana kw'ibitsina si ukuvuga ko bafata umugore bakamuduza agaca asumba umugabo agacaba ingare nka kurya abantu babunze kubivuga, umugana we bakamusubiza hasi. Oya siko bimeze. Ingana ry'ibitsina bisigura yuko yaba umugabo yaba umugore, umwe wese yubahirizwa mu gateka kiwe mu vyari kurirwa n'amategeko. Ivyo atariko kenshi usanga bimeze ku mukenyezi, cyane ku mukenyezi. Umugabo usanga agomba kuja hejuru no gutwara vyose, kandi bategeza kubisangira nk'umuryango.